irukana Hagari n'umuhungu wiwe. Hagari ni ishusho y'iki y'umubiri na Sheya. Umuhungu wiwe ariwe Ismael ni ishusho y'iki y'icamwa c'umubiri. Ismael wawe ategerezwa gusohoka. Ari ibintu ukeneye kwirukana urira. Ari ibintu ukeneye kurekura urira. Ismael nuko umukunda rekura. Ari utazobona ko yagiye kitaragera. Amasengesho arugura voile, arugura amaso ukaba utashobora kubona. Iyo unezerewe n'unezerewe urakweza umugisha iwawe. Iyo wabaye n'unezerewe kwera Imana muhezagiye uraziye umugisha wawe. Iki waje wundi Imana muhezagiye nezerwa. Iyo Imana yategetse amategeko y'isi irashira ku ruhande kuko yivuze. Ndavuze ntiyivuze icyo ishaka nuko wemera icyo ivuze. Imana ishimwe. Twebwe amajambo y'Imana nawuze ngenda aho ndabihera nabwiye mwe muhera we n'ubuze ngazo kwivuga. Imana ishimwe. Gonje kubigisha kwirukana ndushevuga ngo ego. Urazi wirukana none. Wirukana ikintu ukunda kiri atashe kuri wewe. Ni arazi nkuru muri itanguriro 21 Genèse 21 nturasoma inkuru ya Abraham n'umugore wiwe yitwa nde? Iramaze kuganira namwe gatoya siko gira bategure. Umugore witwa nde? Sara. Sara yaramaze imyaka myinshi afite isezerano ko azoronka umwana. Amen. Ariko iyo sezerano byaranse ko aronka umwana. Barindira gushika naho agira igihe arasaza n'umugabo wiwe biragera ahantu biranka basigara babana nka shikishiki na gisaza. Barindiriye iki? Ariko imbere y'uko umugabo we byanka byabanje kuhorana kuri Sara, ariko umugabo we yarakibishobora. Sara aramugira inama, "Sheri, ona ko jewe byanse ariko wowe uracabishobora. Bana bantu bazova ngo turabesha nibatabona umwana. Reka nitumaramare." Aho bari babiri gusa. Sivyo? Ngene yavuze Sheri, yavuze mwami wanje, yamwita mwami wanje. Imana ishimwe. Avuga ati rero jewe ndagukunda sishaka kuja gusambana hanze. Ariko turafise agakobwa ngaha mu nzu. Umukozi icyo gihe yari nk'umu esclave mucakara. Bivuga yuko umukozi agukorera ntumusaba ngo tugende kuryamana uramutegeka. Ivyo mubwira byose aremera. Abraham mukozi w'Imana abyumvise ati yego sha. Ega ndacyashoboye. Acyarabyemera. Izi ko bagiye muri ntuze mu kazi kuri ruhande. Ariko gerageza mwiyumvira iyo sene. Ndababwira ibintu si ibintu ariko ndahimba jewe nyene biri mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya yaho. Sivyo? Sinzi iminsi yamaze. Ariko yagiye amara amajoro ataryamana n'umugore wiwe. Gerageza kwiyumvira iyo sene ya Sara aryamye mwijoro wenyene ku gitanda azi ko umugabo wari inyuma y'inzu arimwe nande. Nande bovyemera ivyo. Ararindira gushika naho umugore umukozi asama. Amen. Babona tangwe mbona ko nashuvuga ibitanditse barafutambara batanguye kugira ibimenyetso. Sara Abraham na Sara barabana ati yafashe. Sara avuga ati uwo muntu usubirayo basi biraheze. Nta byanditse byonye sivyo? Biko nagaza kwabwira ibyabaye. Amen. Hanyuma umwana aragira igihe aravuka. Avutse n'umwana wande wa Abraham. Nivyo canke sivyo? Kandi igihe Abraham Imana amubwira kugira icyo bita circoncision gukebwa, icyo bita gusiramura twebwe twiza ngaha ibujumbura, icyo gihe Abraham yarakebwe cyangwa arasiramuwe n'umuhungu wiwe Ismael. Apana Isaka. Ko Isaka niye bwahabe. Ismael nawe yagize circoncision. Bisigura iki? Harabaye alliance hagati ya Ismael n'Imana.
nicyo gituma usomye gose hari umugisha wakurikiye Ismael n'uno munsi. Nicyo gituma usanga ibihugu by'Abarabu hari ubugaragwa gusa, ubutayu, ariko amafaranga bafise. Biyumvira ati aba bantu bo baha Kongo. Hariho umugisha wakurikiye Ismael. Ariko nubwo hari umugisha wakurikiye Ismael, Ismael siyo sezerano y'Imana. Iyo byose yabikoze Imana irihorera. Ndagira ubwira ikintu kimwe, hari byinshi ukora kandi ikihorera ntibigushigikiye. Bimenye, iyo ukoze ikintu kinyuranye n'ijambo ry'Imana ukabona Imana yacecetse, ntuzokweza ngo yavyemeye. Kidahwanye n'ijambo ry'Imana, Imana ntivyemeye. Rero Imana yacecetse, hanyuma hagera igihe isezerano rirashika. Umumarayika arabwira Asara ati umwaka uza nk'iyi saha nyene uzobigize gute? Uzobuteruye umwana. Abwira Abrahamu. Yabwiye Abrahamu, ariko Sara yari keke pari inyuma, aravyumva, aca twe nk'aba pasoni bacu ninde. Imana avuze kwere kutwenze. Sinwenze. Watwenze. Oya sinatwenze. Kuko hariya n'Imana kandi yakuboye. Ivy'Imana yavuze birashika kubera apana kubera Sara. Kubera Abrahamu. Yarizeye. Aha, vyerekana iki rero? Vyerekana ko igihe Abrahamu kuje mu Imana avuga ngo yarizeye ngo ibitokwizegwa. Yarizeye ibitokwizegwa ngo ntiyaraba umubiri wiwe uri kurapfa. Ntiyaraba umubiri wa Sara uri kurapfa, ariko yizera ijambo ry'Imana. Ariko Abrahamu atubwira swa wundi wacagihe niwe nyene, ariko kiyagihe yarakiri kuri niveau yo hasi. Nashaka mbwira abantu bose muri kuri niveau hasi uno munsi mvuga aha mwaduze. Kuko Abrahamu aho yari kera siho yari mu nyuma. Igihe umumarayika aza kumubwira yari yamaze kuzura ukwizera. Igihe yagenda gusambana n'umukozi wiwe yari mu ntege nke nkuko twese tuba mu ntege nke. Ariko ku mu ntege nke rero ntugume mu ntege nke, ugera handi hantu uduze ukwizera. Kuko Sara yaratwenze, Sara ntiyavyemeye, ariko Abrahamu yaravyemeye. Nandi shimwe. Rero muri couple nimba ari umwe atavyemera, habe umwe basi yovyemera. Ni pire mwese mu vyase. Ariko nimba umugabo atavyemera, wowe kavyemera, igitangaza kizoba. Niba umugore wawe atavyemera, wowe kavyemera, igitangaza kizoba giciye kuri wowe uvyemera. Nandi shimwe. Rero Imana ikiramuha igitangaza, aratangara nawe nyene. Kuko igihe umumarayika yabwira Sara yaragerageje kuhezona, arasigura igituma adashobora gusama. Uretse ko yari muri menopause, atakija muri ovulation, ati yari yamaze gusaza ngo uretse gusa ovulation n'umubiri wanje nukigira gute ntucifuza umwami wanje. Hayi umugabo wanje nawe byarahagaze pi kadavere. Hari ibintu ubona ko bidashoboka. Barabwira ati wewe uzogera hajya ahantu, jewe umviriza, jewe nize primaire gusa nta secondaire nize. Hajya ahantu hashika gute? Nibiraba amashuri yawe, biraba ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Kera imyaka 20 irenga, Imana ngira ubuntu bwo kutemera amajambo y'abantu. Imana ishimwe. Azosoma kiye gitabo canje nabivuze gose. Abantu barambwira ati wewe hari ahantu azopfa ushitse kubera udafise iyi niveau theologique. Nabwira nti okay nayo mfise, ariko ndafise isezerano. Imana ishaka gukora ibintu bisiga ubwenge. Haleluya. Haleluya. Imbere yake gikorane cyo muri Ottawa, twaragiye ahantu mu ishengero ryo muri Ottawa. Hanyuma twari turagira inama n'abapastori benshi ko turumvikana ngene bazodufasha kwakira abakizwa igihe bazoba bakijijwe. Hanyuma umupastori umwe ari ngaho umunyafrika araza aratubwira ngo hari umuzungu w'umukanadiya. Nabwiye ati hari ahantu azobera igikorane. Hama umukanadiya sharamuraba ati hehe ambwira izina hajya ahantu twagikoreye.
acamubwira ati mbega wowe urakomeye mu mutwe, warabonye umunyafrika ava muri Afrika akuza uzajya aha? Acamwishura ngo viens et vois. ngo nuze ngurabe. Nukuvuga yuko iyi Imana yategetse amategeko y'isi irashira ku ruhande, kuko yivuze, ndavuze ntiyivuze icyo ishaka nuko wemera icyo ivuze. Yabwiye Ezekiel, wewe wibaza ariko ajya amagufa, kamwe kari ngaha, akaboko kari ngaha, ivi riri hariya, tano iri hariya, wibaza ko byoshoboka ko basubira kuba umuntu? Ni wowe ubizi. Yavuga ati wapi kabisa, yaba ipfuye. Imana ishimwe. Wewe urabyizera ibyo Imana ivuga? Amen. Kuko byinshi bihagarara kubera wazibiye ukwizera. Imana avuga ati ngira ndaguhe umugabo. Imana, mbega wibutse imyaka yanje yarenze gatoya 40. Mbega wamenye ibi n'ibi. Ntubivuga gutyo, mugabo mu bwenge bwawe nivyo bizibira. Tangaza cy'Imana. Haleluya. Rero fata yuko icyo Imana ivuze, hahiriwe ameze nk'abana ntuzobona ubwami bw'Imana. Umwana niyumvira ngo nibigena gute, oya ntaresonma. Wavuze, papa yavuze, nivyo biba uko yabivuze. Imana ishimwe. Hagera igihe aronka umwana wiwe ariwe Isaka tangura gukura, bagira ivyo bita mu Kirundi tuvyita gusohora umwana, sivyo? Reka dusome muri Itanguriro 21, Genèse 21 verset 8, 8. Umwana arakura aracuka ku munsi Isaka yacutse ko Aburahamu atumira abantu benshi amazimano. Maze Sara abona wa mwana wa Hagari umunyetiyopiyakazi uwo yavyaranye na Aburahamu. Muri Etiyopiya? Utwaye muri Etiyopiya kubera iki? Soma neza. Umunyegiputakazi uwo yavyaranye na Aburahamu. Haleluya. Ariko aratwenga. Ahandi mu bavese mwamwe vango ariko aramucokora. Kuko nabyo niubani none yamuhoye ko twenze gusa. Kuko uravye yaramutwenze biramubabaza. Kweke byamubabaje Sara, ahanye twari musezerano rya kera ari mu mubiri, sivyo? Sara yabitsa akantu muri we, yamuretse umwana aravuka arakura, ariko maze kuronka umwana wiwe, misiyo yaheze. Nta kindi byaheze, umwana yagiye, umumboni nibajane. Acakora iki murongo w'icumi? Bituma abarira Aburahamu ati irukana iyo ncoreke n'umwana wayo. Sara suzi ko umuntu w'umwana mwiza atarenganya, sivyo? Ariko ninde yatumye Abrahamu kuja gusambana? Ninde yagize cyo cyiyumviro? None ko ikabihindutse ngo wirukane iyo ncoreke. Yaba ncoreke kubera iki? Kwera afise umwana wiwe. Abamama muri ngaha. Iyo ncoreke ni viraho, warabaye ncoreke kare yari solution. Wabaye ikibazo. Iyo ncoreke wiva ngaha apana yonyene. Nande inyigisho twa irukana Hagari n'umuhungu wiwe. Apana Hagari gusa. Tuje kwirukana umunsi. Hagari ni ishusho y'iki y'umubiri, la chair. Umuhungu wiwe ariwe Ismael ni ishusho y'iki y'icamwa cy'umubiri, ivyamwa by'umubiri. Sara ni ishusho ya mpwemu yera. Nzanakoresha ijambo mpwemu yera mu Kinyarwanda ni mwuka wera, muganza nakoresha mpwemu yera, sivyo? Isaka bariko barandika, Isaka ni ishusho y'icamwa, ivyamwa vya mpwemu yera. Imana ishimwe. Rero dusubiramo ngaho murongo w'icumi ngo yirukana iyo ncoreke n'umuhungu wiwe kubera iki? Kuko umwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana wanje Isaka. Mwisanzwe iyo Isaka atavuka ninde ari kuragwa? Ismael, pauvre Ismael, byaheze. Mission yawe yaheze,
waruje gutabara mugabo pa Ejabwiye yuko Ismael abantu twese ngaha turagira ubageragezo yo kurondera Ismael ni kintu gerageza ushaka gushitsa isezerano benshi bagenda baronka amaviza barondera ba Ismael kamushe muraba hasi yomwe bamwe Ismael nuko yuko Imana hari umujene ndibuka kera tugira ngo Imana yambwiye ko zogenda muri Amerika kuvuga ubutumwa ngo viza rendez-vous mu ndwiza yo kurondera visa Yoga niyo bikubiye ryari yabimbariye abavugisha batatu bose barabikonfirmiye yarafize amadokima ya faux gusa yazaba dokima yo kwiga ku ishure atazova onyoyeko Dobwa none kwere kubikora aho hano ngo nubwenge ubwo nubwenge uwo ni Ismael Avyumva uwo ni Ismael Ndibuka ndumwana hari umugabo yarafise umugore vyanka yuko umugabo ni yashaka kuvyara ariko barashaka umwana bakoze ibinyene bya Abraham n'umugore wiwe uwo mugore agana kuvyara n'umuntu wundi bavyumvikanye n'umugabo wiwe uwo ni Ismael hariho gutrisha ukavyitirira ngo ni Imana ivyo nimba ushaka Imana iba Imana nishaka kuyifasha yireke iba Imana nimba yakuvuza ngo izogukura mu cyavu yakwikura mu cyavu reka igikura mu cyavu kora ibyo ukwiye gukora yo iragucira inzira ahadaca inzira haleluya yo nyene yayivuze nabwire yivuze Imana ivuze kiretse atari yavuze iyivuze Yeremiya 1:12 avuga ngo ari inyuma y'ijambo giwe ngo araririnda nirigwe hasi ridashitse Imana yarinda ijambo ryayo ariko kenshi ibyo Imana yavuze ntibishika kwera iki twebwe turata patience turata ukwihangana ubisomye ushobora kuvuga uti mbo uyu mugore yavangiwe yafushe yagiye mu mubiri ibi bintu Imana ntibishigikiye siko twokwiyumvira murongo 11 Abraham tuvuge na Abraham yabifashe kwa Abraham ababazwa cyane n'ivyuwo mwana wiwe Imana ibarira Abraham iti igeza ngaho Abraham yanezerewe cyane yanezerewe kweke yababaye kwera amaraso yiwe umugore nikagende na kare amaraso ya Abraham sivyo Abraham yabona we muri we iyo myaka yose bamanye 14 yari yamaze kumukunda arakunda umungu wiwe arona ndi nagende yagiye nama WhatsApp yariho nta internet yariho fili ntuzosura kumwumva arababara Abraham amaze kubara mwibuke ko Sara amwita gute umwami wanje siko nimba mwita umwami wiwe nuvuga yuko Abraham yo yanka umwana agerejani agenda yashogenda kubera Imana izi Abraham ubushobozi afise kuri Sara Imana ikifata hariho position ya Sara yo kwirukana umugore incoreke n'umwana wiwe hakaba position ya Abraham yo kuvuga ati oya ntagende ko namukunda reka turabe position ya ndiho 12 Imana ibarira Abrahamu ati reka kubabazwa n'ivyuwo mwana n'icoreke yawe komeza ivyo Sara kubariye vyose nuvyemere wena majambo ivyo Sara kubwiye uwo yocereke ni out majorite babiri contre umwe Sara avuga mwana na nyina wiwe sohoka Abraham avuga ngo gumaha ndiho avuga ngo out bas kana Abraham erubaha Imana sivyo Imana ziguye igituma komeza nuvyemere kuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa kandi n'uwo
mwana nyene w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga kuko nawe ari ubura bwawe. Okay, ikibazo rero je mfise nk'umuntu Imana yavuze ngo musohore kubera Sara afise ikindi gituma yakora bivuga hariho no ko adashobora gutorana n'umuhungu wiwe ariko Imana isiguriye Abraham nasohoke kuko ntashobora Isaka niwe muhungu w'isezerano sivyo nivyo Imana imusiguriye jewe sinumva igituma nda gusohoka kwega togumaho hamakaro azoragwa kubera iki wogongana aravuze ngo kandi uko nyene bimeze aha muri twebwe ari abantu babire ko ragwana muri twebwe umubiri na muhemu hariho komba izoba yumvira tangaye kumucokora kiri muto nibakuranaho bamuze kuronka amabiceps n'ibifua byiza nuko uyo mwana musanzwe uyu Hagari mukiruni ni Hagari sivyo Hagari nta kibazo ateye ikibazo kiri he yagaze kuri Ismael kandi Ismael n'umwana nashaka kugenda wenyene rero nta kundi ni bucane kwajana na mama wiwe Ismael wawe ategerezwa gusohoka abinyuma ntibavyumvise abimbere bavyumvise Ismael wawe ategerezwa gusohoka nimba ushaka kwisezerano ry'Imana rishika mu buzima bwawe hari amasezerano y'Imana atarashika kandi atazoshika kubera Ismael agaye muri wewe akwiye gusohoka nushaka sohoka nkuko Abraham atashaka agenda tuzo kubona Ismael wari we Ismael ni umubiri kamere y'umubiri ivyamwa vy'umubiri ni ibintu usanga twe dukunda tudashaka kurekura ariko bituzibira birakuryohera ariko birakuzibira vyinshi Mana ishimwe wow turangire yasenze yaciye agenda Abraham yamutekereye 14 soma 14 14 Aburahamu akoroka kare yabira impamba n'umukuza w'urusato guzuye amazi abitekerera Hagari abishira ku rutugu rwiwe amuha n'uwo mwana aramwirukana aragenda mwibaza ko yamwirukanye ameze gute atwenga ngo hanze oya ababaye gusa yimyoza ngira kundi ukamuraba ehengene dusabaje intoke ni jewe ariko aragiye yaramwirukanye ababaye kumbure yamwirukanye arira ari ibintu keneye kwirukana urira ari ibintu keneye kurekura urira Mana ishimwe yakunda kugira ingorane kenshi abakobwa bakunze yamukunze uriya muhungu bambwira ati raba ntazi Yesu nakijijwe ari muri biriya nzomuzana kenshi bavuga ngo nzomuzana ndi ku mavi nakobotse ku mavi benshi baranabivuyemo byaranze ko babazana ahubwo niwe batwaye abahungu nibo batwaye waramenye Yesu waramenye ukuri mwe namuzanye amacakubiri rero muri Yesu nta amacakubiri Aïe. Soka! Séparez-vous, dit l'Éternel. Kuja mujye Imana bivuga. Amen. Hano barakira n'ubuzima bwabo, apana umubiri, ubuzima bwawe. Je ndaza abantu umwe babiri batatu bane bamaze no kuva mu gakiza kwera kujanwa n'umubiri. None nibiki ushaka iki? Wakunze iki? Kenshi bose bavuga n'umwana mwiza. Oya ntuba barasenga arubaha ivy'Imana arandeka twaravyumvikanye azoza arandeka nje muri veye azoneka nje gusenga yaranyemereye amaye ruhusha araronka autorité kuri wewe uri cyaremwe uri nouvelle créature Ismael nuko mukunda rekura teteroringa naraza ari he ari ndirimbo yari ivuga ngo rekura kurekura umengo ryoshe rekura no urekura imisoyo sinashaka kurekura mugabo ntakoma Mana shaka mwe yera shoboza oh mwe yera
mpwemu yera aramanuka batangura kubona Imana. 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 Kweki batanga kuyibona kandi bayibona. Kubera yamanutse abugura amaso. Abantu bose bizirikira kuri Ismael murahumye mu mpwemu. Ndabasengera muhumuke mu izina rya Yesu. Sishobora kurekura kaya kazi kameme umuryango wanje nje niko kabatunze ari kuri mu binyoma, uri mu bubeshi, uri mu bintu bitashimana icubahiro. Akabwira none vayo umviza ngo ndiko ndabisengera. Ubisengera uriyo. Ushaka kubisengera uriyo. Urumva ufashe ka Ismael ngo ndabanda kandekera benda rabazo Ismael Isaac n'izogenda. Rekura! Kuko Imana yarabonye yuko Ismael niyagumayo ninguvu amusumba ntashazo mutorana. Byari byiza yuko agira gute out. Kandi menya yuko Ismael musora hanze utanezerewe. Kubera iki? Kubera yatashe kuri we. Ariko wahishuriwe. Ugurutsa amaso. Uravuga ati ko imeze kose nimba ashaka gushika hariya hari inzira imwe yo kumvira yenda hashike. Abakozi b'Imana ivuga ngo kwa buri ku mpanda hari ubutunzi bwinshi. Abantu benshi bapfa bakabahamba badashitse ku vy'Imana yateguye ko bakora. Kuko imigambi y'Imana iri muri wewe igashaka gushika ikasanga rero block yitwa Ismael. Ismael aguma nonzora Isaka. Sohora. Ntivyoroshe gusohora, sivyo? Rero katurangane amaze kumusohora yamusohoye aramutekerera komeza aragenda azimagirika mu bugaragwa bw'i Berisheba. Yazimagirika mu bugaragwa bw'i Berisheba. Amazi yari muri wa mukuza arashira. Arambika umwana munsi y'igisaka cyaho. Aragenda yicara amutumbereye amwitanguye nk'ahoroswa umwami. Kuko yari yibwiye ati Gaze ku murongo wiwe 16 soma. Kuko yari yibwiye ngo noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye araturika ararira. Arira kwera n'umwana wiwe ashonje anyotewe mu bugaragwa adafise icyo afungura adafise icyanywa. Ariko mwibuke yuko uwo mwana yaragize circoncision yagize gukebwa afise isezerano n'Imana. Mani shimwe. Rero igifisa agaciro n'umwana gusumba nyina wiwe muri umwanya. Hanyuma icyabaye ragana bereke ingene yasenze. Nize gose kusengesho Hagari yasenze. Murongo 17. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Bandindire 16 ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Acaricara. Nuko yicara amutumbereye araturika ararira. Yakorarira asenga. Yakorarira gusa yidodomba. Ariko arasenga asaba Imana imutabare. Sivyo ndakora asenga. Inde 17 yavuga gute? Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Keza ngaho yubise nde Imana yubise nde? Inde yasenze. Umwana yibere yari yaranyotewe ajondogoye nta kimwe yavuze. Nyina we arasenze asengera nde? Umwana. Imana yumva nde? Bisigura iki none? Sisezerano gusa birarengeye isezerano. Bisigura yuko igihe cyose uzosenga usengera umuntu Imana izokumva uwo muntu wasengeye. Irakomeye. Haleluya. Ngazo ko dikije ujura mabwa nimusengere budusengere iranyumva muko murasenga yumva jewe. Révélation très profond. Usengeye umwana wawe Imana yumva umwana wawe. Usengeye umugabo wawe wakizwe yibere mu busambanyi Imana yumva umugabo wawe ari mu busambanyi.
ni bishasha kuri bamwe bamwe harimo ubushobozi biratera intege kugira icyo bita intercession gusengera pastori ngaho umusengera amen arajyayo mu gitanda akibandikira mwumva ariko aragona biratera intege kwinginga Imana yumva la voix de l'enfant n'a rien dit mwana ntacyo yavuze ariko Imana yamwumvise komeza Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati gatoya Imana yumvise ijwi ryanjye amarayika ahamagara nde kubera iki niwe yasenze haleluya ntiyahamagaye umuhungu yahamagaye uwasenze kuko Hagari wewe ubuzo bwe yamaze kubuheba Hagari yabuhevye aringinga ati tabara kano gahungu Imana icayumva kaya gahungu ikibwira Hagari kuvyerekeye kajya gahungu ntuzucike intege gusengera umuntu nubwo adahinduka nubwo atanakimwe kurabona hari ikintu marayika yuko arakora ariko arakora ntiturongoga n'ibyo tubona turongoga n'ibyo twizera Imana yishuye umuhungu atari ijambo yavuze kubera nyina we yinginze avugira umuhungu wiwe hataba intervention angelique haza umarayika hakugena kuri uwo muhungu abwira nyina ivyerekeye umuhungu komeza rero ntacyo utinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aryamye agira suramu aryamye umviriza Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aryamye Mungu ntiyasenze hasenze nde harize nde hinginze nde umarayika yaciyaza kubera amarira ya nyina umarayika aza kubwira nyina ngo ntacyo utinya kuko Imana yumvise apari ijwi ryawe nubwo ari wavuze yumvise ijwi ryande ry'uwo muhungu aharyamye kubera iki uwo muhungu arafise isezerano Mana ishimwe ushobora kubwira ngo okay abakizwa barasisezerano sivyo kuri abakijijwe nagenda kwire ko n'ujya mugabo w'umupagani arasisezerano kuko Yesu yapfiriye abantu bose bo kwisi bose kugira bose baronka amahirwe amwe yo kuja mu ijuru nukuvuga yuko usengeye umugabo wawe aja mu ijuru nawe nyine arasisezerano ya Jean 3:16 arasisezerano nubwo ari mu byaha arasisezerano kuko ari mu bantu Yesu yapfiriye kugira aronke ubugingo budashira niyo amusengera ngo akizwe Imana izokumva uriya mugabo atarakizwa biciye kuri wewe Mana ishimwe wow 17 yasomye 18 va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu kuboko mu maboko kwe kumuvyura ari ijyami murundi gene muvyure ugire gute umuramire mu maboko kuko nzomuhindura ihanga rikomeye wow uvuze gituma Imana Yesu umuhungu kuko umuhungu afite isezerano amasengesho yose usenga nageze kwishangaye zekeye gusenga no kwinginga sivyo kwinginga uhagarara ku masezerano y'Imana Mana ishimwe iyo uhagaze ku masezerano y'Imana warugwaye ingwara ugasenga uvuga ati ndashima Mana yuko mu mishagu yawe nakize mu mishagu yawe umwana wanje yarakize iyo ni isezerano Imana izokumva uya mwana wagwaye nubwo ari wasenze amen kwera hariyo isezerano Imana igendera ku masezerano Imana ishimwe Murongo 19 ndakunda gose 19 verset 19 Imana ihumura amaso yiwe Attends indira igira gute mu Gifaransa ngo Dieu lui ouvrit les yeux Ano majambo hari amaso yawe aya yuguruye ariko ari ivyo atariko arabona bisaba yuko haza ubushobozi bugurura amaso ugasanga ahubwo solution inyishu iri kumwe nawe yamuhumura amaso hanyuma Imana imuhumura amaso yiwe
abona iriba ry'amazi. ata iryo riba ry'amazi rije riva mu ijuru ryariho ko ataribonye none. Ushobora kuba yicaranye n'umuntu azoba umugabo wawe utabizi. Reka twe ndabahe exemple muri za 2000 2002 2003 sivyo nahise cyber cafe sivyo. Muri iyo cyber cafe ya muri ville nahise biro imbere yo kuja muri biro hari kibambazi. Muri iyo salle hari ama computer ama ordinateur. Muri iyo ordinateur umugore wanje yamaza ari mu cliente régulière. Je naje libere nyuma y'ikibambazi nawe ari nyuma yanje. Sinebo kuruka amaso. Kumurisha gusa. Yagiye asana mabonus atarakorera kuko ari mu client. Ariko ari ngaho ko igihe kitaragera voilà. Ari utazobona ko yagiye kitaragera. Amasengesho arugura voilà. Arugura amaso ukaba utashobora kubona. Bayiza gute? Iriba. Iryo riba ryari none iriba niboneka mu isanzwe. Iraboneka. Uko yataribona. Ari gihe amaso yawe ahumye. Bana tabara solution ngaho. Bana bwiye Mose ufise inkoni niyo nyene. Solution niyo nyene. Acabona iriba ry'amazi. Aragenda yuzuza wa mukuza amazi. Aramiza uwo muhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu. Arakura agerera mu bugaragwa aba umurashi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari byinshi yo kuvuga ariko nashaka umwanya kuragenda. Nashaka tugende kuri icyo bisigura tuve mu isezerano rya kera ryo mu isezerano rishasha. Amen. Turaicyo bisigura mu isezerano rishasha tugende muri Galatia igice cya 4 murongo wa 22. Galatia 4 verset 22. Kuko vyanditswe yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri. Okay, aha rero Paulo akwandika abagalatia mu isezerano rishasha. Ako bibutsa bimwe beje kuganira vyose. Bisigura yuko mwebwe ngaho uko murankurikira biraza kuborohera kumva kuko iyi nkuru twayigiye ko cyane siko. Yarasaba abahungu bangahe? Babiri. Bandanya. Umwe yari uwo kunshoreke. Wo kunshoreke ninde? Ismael, ako mwambaza kubitahura. Komeza. Uwundi ari uwo ku mugore bwite. Nawe ninde? Isaka. 23. Uwo kunshoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri. Wavyumvise? Mu buryo bw'iki? Msanzwe icyumviro cyavuye ku Mana. Mana ishimwe. Hano yambwiye ngo none jewe Imana yonkunda gute? Kandi navutse habaye viol. Bafashe ku nguvu mama. Numuntu yamufashe ku nguvu hama arasama ndavamo. None umva Imana inkunda gute? Hanye nyishu iri ngaha. Icyumviro cha Ismael nicyavuye ku Mana. Ariko yaravutse hanyuma aragira n'isezerano. Ndabakandi karorero uwitwa Salomo yavutse gute? Yavutse ku mugore yibwe. Daudi yivye umugore yakunze umugore arashaka kusambana nawe biragorana acaraka arica umugabo wiwe. Amaze kumwica arabyara umwana arapfa ariko umwana yakurikiye ninde? Salomo. Bibiri ivuga ngo Imana irakunda Salomo. Mana ishimwe. Je gituma rero iyo kijijwe ibya vyose byaheze vyose baye bishashe. Jambo Imana ivuga ngo iyo wihanye ngo bisa nuko atacyo wakoze vyose Imana iravyibagira ruwera. Uhinduka umugororotsi kwera ubuntu bw'Imana. Amen. Okay, komeza rero ku murongo kangahe? 23 soma. Uwo kunshoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri. Uwo ku mugore bwite yavyawe ku bw'isezerano. Ku bw'isezerano. Mzazwe rero uwo kunshoreke n'uwigira gute? Libre niki? Umugore bwite ntibakwiye kuba hamwe. Ivy'umubiri n'ivy'impuhemu ntibikwiye kubana. Komeza. Ivyo ni nk'umugani kuko abo bagore uko ari amasezerano abiri. Amasezerano ngahe? Abiri. Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi. Rivyara abo kuguma mu buja. Iryo ni Hagari. Ayaya.
rimwe ryavuye ku musozi Sinayi rivyara kugira gute ubona iryo ni isezerano rya mbere ni Hagari 25. Nuko Hagari n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya usobanurwa ngo Yerusalemu wa none. Sinayi Arabiya bavuga no munsi iri muri Egiputa. Lo Mose Sinayi ni yiri komeza kuko usangiye ubuja n'abana bawo. 26 bwiye mugenzi wacu umviriza 26 26 soma 26. Ariko Yerusalemu wo hejuru ni wo mugore bwite. Abantu batanu nibakomye amashi uvuze Yerusalemu mu ijuru sidabumva. Yesu yavuze ko ategurira ahantu heza muzoja. Yerusalemu mu ijuru ahantu atamarira abayo, nta muruho, nta cuya kibayo, nta kwitoga kubayo, nta tiro. Abavuga ngo igitanda shiza mu ijuru, nta gitanda kiri mu ijuru. Ngo nzafise vi ngo fauteuil nziza, nta fauteuil ko nuruha. Fauteuil ni umuntu arushe. Sivyo? Nta kuruha kuriho, uri munezero udahera, amahoro adahera. Niyo sezerano dufise. Nushaka kuguza agakiza n'ibintu by'umubiri. Sivyo? Ndamukunda nta kundi ubuzima buragoye. Cha jenga hasi ndekura vraiment kano kayeri wapi yavuga ibindi. Ushaka gupfana naho kayeri ukaja Gehinomu. Rekura! Vuze ni rekura! Wow. Babiri intambara. Galatiya ugeze mu murongo kangahe? Simbira kuri 27. 27. Kuko handitswe ngo nezerwa yewe mugore w'ingumba utavyara. Turika usemerere wewe utaramukwa. Bandanya. Kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abo ufise umugabo. Ufise umugabo ninde? Watawe ninde? Abana benshi nabahe? Abasaya canke Agari? Oh ya. Subiramwo. Nimwakurikiye subiramwo. Kuko handitswe ngo nezerwa yewe mugore w'ingumba utavyara. Turika usemerere wewe utaramukwa. Kuko abana b'intabwa abana b'intabwa ni bande? Bahagari, sivyo? Abana bahagari nibo b'intabwa. Bagira gute? Baruta abo ufise umugabo. Abenshi nabahe none? Cyo gituma y'abantu bigumira mu mubiri nibo benshi. Nabwiye ikintu kimwe, la majorité ni kanga ndiho. Bashaka benshi no munsi abana bo kwisi baregereza miliyoni 500 kwisi bava kuri Ismael. Abayahudi kwisi bashika miliyoni 15, 500 millions, 15 millions. Rero abazi Imana ishigikiye majorité muri besha. Imana ishigikiye isezerano. Ayihagaze ni isezerano ryayo. Imana ishimwe. Haleluya. Nuzovuga ngo ni vyinshi ngo birananira ngo mubiri wanje wananira. Hariho mpwemu yera. Mwuka wera. Holy Spirit. Haleluya. Nta kintu gikanga Imana. Abanyisraeli intambara zose banesheje muri Bibiliya bari bake. Bari minorité. Ushaka gusigura no munsi ya Israel uravye kuri carte Israel ibihangange nka Egiputa biye bihugu byose bikikuje kakoma gahagaze kacegeza isi yose arakantu ubusa kubera iki isezerano. Nwisuzugure uri mu ruhande rw'ukomeye negamiye umugabo. Anagri ukanga ngo nta mujyango ufise ngo nufise yuva nguva mugabo ugakenye. No. Ndio aguma ari ndio. Uri muri wewe arakomeye gusumba uri mu isi. La majorité ni kanga Imana. Imana ishimwe. 28. Namwe bene data muri abana
umwana w'isezerano nk'uko Isaka yarari. Akobwira bakijijwe. Murayi ngaha atarakizwa uze kuraba Pastor Pio mbere gusohoka. Kuko ntushaka kuvuga ngo ndi umwana w'isezerano, uri mu byaha. Utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, muri umwana w'isezerano. Ariko arakijijwe, akobwira abagaratiya bakijijwe. Namwe rero murabana b'isezerano 29. Ariko nk'uko icyo gihe uwavyawe mu buryo bw'umubiri yahama uwavyawe mu buryo bwa mpwemu. Gasubiramo kandi. Ariko nk'uko icyo gihe uwavyawe mu buryo bw'umubiri yahama uwavyawe mu buryo bwa mpwemu. Mwene majambo umubiri ugumuhama impwemu yawe. Umubiri la chair. Ivyamwa vya kamere birahama ivyamwa vya mpwemu yera. Cyo gituma byakuvyuka umaze indwi yose dasenga indwi zose zibiri. Urashaka kuvyuka ngo nakundi gitana kiraryoshe. Zo ndasenga hanyuma ntakare hagihinduka none. Uwo no mubiri. Kabwira umuntu ntaco reka ducishemo twiryohere ntaco tuzokwihana. Uwo no mubiri. Ko umubiri wa muhama ubugombe bw'Imana. Niko bimeze imisi yose. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga 30 verset 30 33. Ivyanditswe bivuga iki? Bivuga iki? Biti irukana incoreke n'umwana wayo. Gasubiramo kantu pasi. Ivyanditswe bivuga iki? Biti irukana incoreke n'umwana wayo. Irukana incoreke. Incoreke n'umubiri n'umwana n'ivyama. Irukana kubera iki? Komeza. Kuko umwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Oyubise? Gasubiramo kantu. Kuko umwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Abantu bashaka gucishamo bakanezeza umubiri muri ko murazibira ko Imana nikorera ngaho. Hari ibintu byinshi bitazoshika, hari amasezerano bitazoshikako kuko banse kumwirukana. Komeza. Nuko bene data ntiturabana b'incoreke. Ntiturabana b'incoreke. Turaba wa mugore bwite. Turaba wa mugore. Turabana b'isezerano. Mana ishimwe. Nimba uri umwana w'isezerano kweki wihebura, kweki widodomba, uvuga amajambo mabi yo ku muntu atagira ivyizigiro, abana b'Imana bakwigira ivyizigiro. Nivyo nagihugu cyose cyo kishovuga ngo nta kigenda economic bameze nabi nta gitoro gira imvugo y'Imana w'umugore bwite. Ari imvugo avuga ati bisa nabi ariko nibizokwama gutya. Turafite ivyizigiro. Home 12 amen. Mugume mu vyizigiro kazoza kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo ndazi ivyiyumviro ndabiyumvirako. Si ivyiyumviro vy'ivyago ni ivyiyumviro vy'amahoro biguha kazoza nziza. Haleluya. Duhindura ivyiyumviro. Kiri mugenzi wawe utihindura ivyiyumviro. Umenye position yiwawe, uhagarare muri position yiwawe. Imana ishimwe. Kuko ari intambara yamaho y'urutavanako ahamona abantu bose bari mu buseriye hari intambara muri bo. Nubwo utari kuravyumva irahari. Hagira udasinziriye ni intambara. Hagira umuboshwe n'ivyisi ni intambara. Nicyo gituma kenshi ubikora hamukicuza ukanarira kubera iki umubiri muri wewe washaka kubikora ariko ari intambara ya benshi na majorite 500 million buzuye muri wewe. Ariko ukwiye kumenya yuko uri kumwe na ndiho uri muri wewe arakomeye gusumba uri mu isi. Nta kigerageza na kimwe kigushikira Imana itakibonye katagwaye inkomezi zo kwikinesha ukirengana. Imana ishimwe. Katurangize dusoma muri Galatiya 5 tubone iyo ntambara. Galatiya 5:16. Galatiya 5 verset 16. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu. Murongogwe na mpwemu. Marchez selon l'esprit. Mutazoshitsa ivyo kamere kanyu kifuza. Mani majambo kugira iyo majorite y'umubiri ivyo pression ishaka kukuganza kugira ushaka kuyinesha ukiyogira iki kurongogwa. Marche selon l'esprit. Mani shimwe. Kugira urongogwa na mpwemu iwanjanse esprit majuscule. Si mpwemu yawe ni mpwemu yera
mpwemu yera akuyobora bijanye n'ijambo ry'Imana. Amen. Nafsubiremo, mpwemu yera kuyobora mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Mpwemu yera azokuyobora kurondera Ismael, azokurongora kurindira Isaka, ukarera Isaka ukaba mu isezerano ry'Imana. Komeza. Kuko kameremere kifuza ivyo mpwemu yanka. Kameremere yifuza iki? Mani majambo Ismael yifuza ivyo Isaka. Komeza. Kandi mpwemu yifuza ivyo kamere kanka. Wumvise iyo ntambara? Icuma kunda ncundi yanka. Mpwemu akunze iki? Maze kuna pedali y'ikinga. Imwe imanutse yindi ntishobora kumanuka zose. Imwe imanutse yindi iraduka. Imwe iduze yindi iramanuka. Imwe igiye à gauche yindi igenda à droite. Kubera kibiri opposé. Komeza. Kuko ivyo bihiganwa ngo nimukore ivyo mugomba. Wow. Subiramo. Kuko ivyo bihiganwa ngo nimukore ivyo mugomba. Mu Gifaransa avuga ngo ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mwani majambo Imana yararekuye iyo ntambara kugira ngo dukore ivyo dushaka. Birumvikana ivyo? Kubera ko Imana ishaka ko biba gutyo, kugira wewe Imana guhaye ubushobozi bwo guhitamo uwushigikira. Amen. Bisigura yuko nuzobwira Imana ngo umubiri wananiye wanesheje. Manzo kugira ati naguhaye ubushobozi bwo guhitamo mpwemu yera. Cyo twongira abantu bavuga ngo ndashaka kwanza kuva mu byaha imbere ko nkizwa, ndabwira nti nuze kuri Yesu uko nyene uri. Nuze niyo nyota y'inzoga, iyo nyota y'ubusambanyi, ingo kuri Yesu ukuri. Amen. Wino kwa Yesu, no kwa Yesu, wino. Amen. Urindiri iki? Ucha na yandi. Yesu doivamo. Utabwira Yesu. Muvise? Utabimubwiye azogera gute? Yesu none ega byarangowe ekutabimbariye none. Bibwire Yesu ko byakunaniye. Uze muri izo ntege nke zawe azogutabara. Nuze ngo wamaze kubivamwo. Umuganga aza kubagwaye. Ko Yesu yavuze. Umuganga aza kubagwaye. Ni uko uvuga uti Docteur rindira nkirezo shanza. Kandi ariho kuvura. Iyi ngo nizo ngwara nyene. N'ama symptome bizane vyose muri cabinet. Kugira kuvure. Nuzovuga ndacyaboshwe nuzuboshwe nyene. Ingo uboshwe arakubohora. Imana ishimwe. 18 verset 18. Ariko namba murongorwa na mpwemu. Namba murongorwa na mpwemu. Ntimuganzwa n'ivyagezwe. Gasubiremo. Ariko namba murongorwa na mpwemu. Ntimuganzwa n'ivyagezwe. Imana ishimwe. Nimba urongorwa na mpwemu nuganzwa n'ivyagezwe. Aro ngira tuvuge buke turabe ivyamwa bya kamere. Ndazi yuko ntihabura hantu za kwibona wewe nyine. Sivyo? 19 ngire buke 19. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana. Les œuvres de la chair sont manifestes. Nibi. Ubushakanyi. Geza ngaho. Ubushakanyi zivuga ngo uryamana n'undi muntu ushobora kuba ufite ubushakanyi ku telefone. Ubushakanyi mu vyiyumviro vyawe, ubushakanyi mu kwisambanya. Komeza. Ibihumanya. Ivy'isoni nke. Gusenga ibigirwamana. Uburozi. Ubwansi. Intonganya. Geza ngaho gatoya. Ibi rero biruzuye mu bana b'Imana. Intonganya, les querelles. Gushwana, gutukana. Abana b'Imana, abakozi b'Imana. Biruzuye ibi. Kandi birabaganza. Ishari, uburake. Kwihuta mbega gasha. Uko simba bikomeye. Ishari niryo riganjije n'umwami rero. Ishari.
ashaka kubona umuntu Imana yihezagiye ukagira ishari, ubundi araronsa umugabo ukagira ishari kweka atayijewe ukijijwe. Ibi byose nivyo bizibira umugisha wawe. Umuntu Imana yamuhezagira mukoresheje mu buryo budasanzwe, agushima Imana yabikoze, urababaye. Umaze imyaka nk'itanu utararonka umwana, uwundi arasamye ugacigira ishari. Ibyo biruzuye cyane mw'ishengero. Ni kimwe mu bintu nshaka mpanciye magarika piyo, ni kimwe mu bintu bizibira imigisha. Hari ibanga, vuga uti hari ibanga. Hari ibanga ryo kunezerwa n'abanezerewe. Abantu ntabyo bazi. Iyo unezerewe n'unezerewe urakweza umugisha iwawe. Iyo wabaye n'unezerewe kwera Imana muhezagiye uraziye umugisha wawe. Ntibabyumvise. Igiwanye wundi Imana muhezagiye nezerwa. Igiwanye kuma presenta mariage ngaha nezerwa. Bisigura yuko marayika wa mariage ari muri MK nawe uzoshikirwa. Nimero yawe niri kure. Yoyabaje. Wese ache baraburiya. Niwe wenyene yahagurutse. Nimero yawe irashikiriwe. Hari atarashikirwa bari ngaha ariko marayika ntari kure ari kurugi. Ariko yobaje yuko tumarukwe amezi 2-3 atanumwe berekanye ngaha. Nimba kuba baberekana nubwo yuko hari umumarayika ari en action. Ari en action. Mani shimwe. Nje gituma ni vyiza ko abantu bakora kira ngaha mu shengero, muze murashinga nahe twumve ko Imana iko yakora ngaha. Twumve ko gukira ko kuraboneka, bitangaze ko kuraboneka. Imana shimwe. Byinshi nibigushikira kuko uzibira mu kubabara n'abanezerewe. Cyo bavuga ngo nezerwa n'abanezerewe, ubabare n'abandi babaye. Just sort of yagira umuntu yabuze umuvyeyi atakora mwene data ababaye. Cyo mwishura ngo bienvenue dans le club. Ko nawe nyine yari imfuvyi ngo karibu mu mfuvyi. Ashobora kugira umuntu ngo karibu mu mfuvyi ababaye. We yuko uranezerewe ko utari wenyene ubabaye. Nezerwa n'abanezerewe ubabare n'abababaye. Uhagare mu ruhande rwandiho mpwemu yera manuke azogushoboza ibyo udashobora kwishoboza wenyene. Ndangije mvuga ni sohora Hagari wawe n'umuhungu wiwe. Abatarakiza bavuze kuri Pastor Pio ndio wabo mugisha.